Hello bakunzi ba Buja News, aha turi ni ku mashure yo mu Kigobe, ahasanzwe hari abanyeshure bariko barakurikirana inyigisho zijanye na multimedia. Turamutse rero no munsi tubagendera, reka tugire bamwe tubaza muri bo twumve inyigisho bariko barakurikirana ko hari ico zoba ziriko zirabafashe zibungura mu bwenge. Okay, hama twababonye mwe ko mukoresha amapareye, turabona mwarakurikiranye inyigisho zijanye na multimedia. Mwoshobora kutubwira gatoya kuvyo mwakurikiranye? Multimedia sino kwirirwa ndaja muri birebire, reka mfatire kuri binyene vya photography. Ibintu tumaze kwiga ibintu bisize ubwenge biraryoshe gose. Nk'ibijanye n'iki? Numvise ngo n'amakuru 3, mwoshobora kutubwira amwe muri ayo? Amakuru 3 hariho videography, design na photography. Okay, mwoshobora kuduha mukadusigurira gato nko muri design? Design ibintu nyene bijanye no gukora ama invitation, ama badge, bijya bintu bashira ku ma pancarte, bijya bintu vy'amafepa n'ibiki ivyo vyose bikorerwa kuri design. Rero hariho application yitwa Adobe Photoshop. Iyo ni ituma bikunda bikagenda neza. Ni sawa? Ni sawa. Mwoshobora kutubwira twarumvise ko murakurikirana inyigisho ngaha anye. Mwoshobora kutubwira gato nko kuvyo mumaze kwiga? Ego tumaze kwiga ibintu byinshi cyane kweri mu ncamake tumaze kwiga gufotora ariyo photography na videography na graphic design. Okay, reka mutubwire gato kubijanye na photography. Photography nta birenze no vuga atari uko ubu abantu tumaze iminsi twigira mu ahantu ku bashinwa. Hariho umuntu yigisha ivyo gufotora, gukora ama video. Vraiment je kuba narahashitse ubu je ndi umufotografe akazi. Urabona ko musanze kubuzi hande ko ndabandanya ubuzi. Nkuko mubibona turi hano hariko arabera 3e edition, duhuye n'umumesiye, reka tushobore kumuramutsa twako twidondora. Amahoro cyane. Meze neza? Nukuri ndashima. Ku mazina nitwa Justin Ciza canke benshi banzi kwizina rya Justiza, niryo zina ry'akazi nkora. Inyuma ko araba formation ya photographie, urayibona à côté, à droite, à gauche, abajene, abakobwa, abapapa, abamama bose barahari. Mbega zino nyigisho ziriko zirabera hano hano mwebwe mwaziteguye? Mu bisanzwe uko mubibona ni naziteguye ku izina rya Buja News, ko dutegura ama edition nka benaya, ama formation. Iyi ni edition gira gatatu ko mubibona. Hari abaye edition ya mbere yabaye mu kwindwi mu mwaka uheze, arabaye edition gira kabiri yabaye mu kucenda mu mwaka uheze nyene. Rero aha turi muri 3e edition kandi aha turi ku mpera ko twarangiza gira ngo abajene abige umwuga. Ego, mbega nihe mpamvu yatumye mushobora kwiyumvira gutegura ikintu nk'iki ku bajene cyangwa ku bandi bantu bo bavyifuza? Nari narabivuze mugaka nabisubiremwo, hariho abantu babura ahantu bigira ibintu. Uko mubona kira benshi usanga bari bamaze nk'imyaka 2, imyaka 3, ukarondera umujama wo mwisite ukambwira ninyigisha ntabikwigishe. Nanje benshi barandondera nkigisha umwe nkigisha undi, gasanga nisanze muri bya bintu nigisha cyangwa gatere ko bimeze uku. Reka ntegure edition imwe libere hamwe bose, hanyuma babishaka baze bigira hamwe n'abandi. Ama edition bihavuye haza abandi baze kwiga, donc ibe sous forme y'amashuri. Niyo mpamvu ubona ni ikiraba ni edition ya gatatu, ngwako ni ya 4, ya 5, ya 6 na nyene zotegurwa maze ibe. Mbega nka mwebwe bivanye nuko mubibona nk'abo mumaze kuramura, harabo mumaze kubona ko barakora ivyo bize, byo bamaze kubikora nk'akazi kabo? Vraiment ntabeshe barahari si bake, kuko yaba badahari mba narabihagaritse. Uti rero yaba batabikoresheje uba warabiretse? Edition ya mbere icatwingira edition ya kabiri nuko nabonye muri edition ya mbere barakoze ikintu kizima. Hariho bamwe bari mu kazi ubunye, edition gira kabiri naho nyene bapfuye guheza bamwe ubunye bariko barakora. Rero ni ibintu nanje iyo mbonye umuntu yize muri edition wanje numva mba ndishimiye, kandi ko ndarana muri edition gira gatatu naho nyene ndabona yuko mu minsi mike bitarenze n'ukwezi kumwe baca kuyitera maze bakazana amafaranga, ko je nakwishagira ngo uzane amafaranga. Turagomba kumenya Justiza, mbega bakora amaformation iwawe vy'ukuri ubumenyi bakuraho burashobora kubatera kugira ico bimare mu buzima bwa misi yose?
nce aho simvuga birebire nca muraba iyi afishe mwana abereke kuri televiziyo nyene mubona iyi sije nayikoze nivyo ndi umu designer mugabo uwayikoze umunyeshure wanje yize muri 2e edition inyuma kozi kumwe akakoze ikintu kimeze nk'ico muko murabona ngaho kuri televiziyo yanyu ubona ko je nigishije umuntu aba ari capable yuko inyuma y'ukwezi kuba cy'amezi abiri aca kuri tere maze akazana amafaranga. Uti rero wewe mu majambo make wigisha bamenya nigisha bamenya kuko utamenya ndamwirukana nubone abari ngahanye siko bari bangana muri edition ya mbere bari nk'abantu nka 34 mugabo bagikurangiza bari abantu nka 21 edition gira kabiri bari abantu ma 27 mugabo bagikurangiza bari mu ma 22 23 na edition gira gatatu aho nyene abatanguye sibo bakiriho bamwe barabihevye baragenda kuvuga ko ubonye ko atobishobora aca bireka akagenda iyo niko ndigisha ndakara ngo barabibona bamwe ndakara nkakarira umuntu akabifata minenebwe kuko manzi ko namigisha umwuga uzana amafaranga rero arabarutse nk'abamye kuzempera kankoresha hoteli kuzempera abo yuko ndamukariye niko ndamwigisha akabona atanga amahera yiwe kari nkanamukarira aca biheba abihevye nimba ko uyu muntu ntiyarakeneye kuvyiga ndabinuka akagenda. Mbega tubabaze gato byo mwoba muzobandanya gutegura yandi ma edition nkaya cyangwa mwoba muhagarikiye hano nyene kuri ya gatatu? Nkuko navuze edition zirabandanya kandi ituma ndazibandanya nuko mbamuna yuko abantu mariko nigisha bazana resultat nziza bagiye kuri tele bakazana amafaranga je nkeneye kubona amafaranga sinkeneye kubona umuntu mu mutwe biriyo gusa mwatazana amafaranga. Rero edition gira kane izoba uba byifuza wese arahawe kazi mugabo hari amakondition asabwa rero aya makondition asabwa muzamenya mu gihe edition gira kane izotangura kuba. Murakoze mbega nk'uwo bayifuza kumenya aho mukorera mwo mufise aho mukorera cyangwa bimeze gute nk'uwo bashaka kumenya aho muri adresse ni yihe mwo duhereza kugira ngo hagize nk'ushaka urana biduca kuri social media hariho azobibona akavuga ati dushaka kumenya aho umuntu akorera ni hehe mwosha kwitanga? Ego adresse irahari ni muri centre ville boulevard Peuple Murundi donc ni en face na Novotel. Ko narabona benshi muri edition zaheze ama inscription menshi yabera kuri rimikashi rero umuntu yacagira ubwoba abonye rimikashi cyaba ni baba escrow ni babandi mugabo aba bose bona bari ngahanya ama inscription yabo yabereye kuri rimikashi rero ukazobona na edition gira kani igeze ukabona inscription kuri rimikashi nuzugira ubwoba ko bari ibintu byizewe kandi biba biri mu muco. Okay murakoze cyane. Ufise ikibazo nawe ashaka kundondera nimero zanje zitanga ni 60 03 03 31 nizo nimero ufise ikibazo ko ari usanga badakeneye kwiga hamwe n'abandi nko ubona bako bariga bose ndabakira mugabo uyuje kwiga wenyene bica bikuzimba birakuzima mugabo ushimye kuza kwiga hamwe n'abandi ibeyi iba iri hasi rero uwari we wese turamuha kaze kugira ngo ashobore kwiga yisante à l'aise. Okay, akandi gatoya urumva birakunda yuko umuntu ashobora kuza kubarondera kiga wenyene? Birakunda cyane gose mugabo biba bizimvye birakuzimba kuko kwigira hamwe n'abandi barakuvura ryamamoye yose mugabo uri wenyene kuba kuzijya muri ziba zikenewe uzikuvura uri umwe. Okay, bakunzi babyanyozi nkuko mubibona twari mu Kigobe ku bashinwa ahari ko habera inyigisho zijanye na multimedia twashoboye kuronka bamwe muri bo twaganiriye byakunze nuko tubona no mwigisha ariko arazitanga murumva ko ari ibintu biteguye neza ari ibintu bizima kandi byizewe urumva ko amahera ushoboye kuyarungika kuri mikashe amafaranga agashika ukiyandikisha kandi ugahabwa numvise ko hariho n'abarose amaresi murumva ko ari ibintu byiza murahawe ikaze rero n'abandi mwa mwifuza kuzoza kwiga turabasaba rero ko mushobora gukora ama partage mugakora na s'abonner kugira ngo tubashe kugira ku rugezo rwiza rushimishije kuko hari igihe ushobora kubona nk'iyi information ukashobora kuba utabikunda mugabo ugasanga ari wundi umaze kugira partage ari wundi muntu yo bikunda hama akaza akiga. Murakoze cyane.